Mwishirahamwe ry'umupira w'amaboko wa handball mu Burundi hariko hasozegwa ihiganwa rikuru ku rwego rw'igihugu aho ku ruhande rw'abapfasoni umugwi wa Sisters Team akaba ari wo watahukanye ihiganwa nayo ku ruhande rw'abagabo umugwi wa SOS niwo watahukanye ihiganwa. Ku ruhande rw'abapfasoni mu rukino rwahuje umugwi wa Sisters Team n'umugwi wa Les Frères du Nil urukino rwatanguye ku mpande zose berekana ishaka ridasanzwe n'ubukerebutsi aho igice ca mbere caje kurangira umugwi wa Sisters ariwe uri imbere. Bagarutse bavuye kuruhuka umugwi wa Sisters n'ubundi wabandanije kuvyifatamwo neza ndetse mbere biza no kurangira ari nawe ufise intsinzi y'amanota 28 ku 16. Urukino rugira kabiri n'urukino rwahuje ku ruhande rw'abagabo umugwi wa SOS n'umugwi wa Golden Team n'urukino rwatanguye umengo ku mpande zose baratinyana ariko nticabujije ko umugwi wa SOS uza kuruhuka ariwe uri imbere. Bavuye kuruhuka umugwi wa SOS wabandanije uvyitwaramo neza ndetse mbere biza kurangira ariwo utahukanye intsinzi y'amanota 29 kuri 28. Inyuma y'izo nkino imbonesha kure yanyu JCTV yaje kuganira na Kizigenza w'umugwe wa Sisters Team atubwira ingene babonye urukino. Murambwira aho muri nagira unoreza nawe murambwira aho muri nagira unoreza nawe twayibishije tekinike yose kubera ko bajya bana baraturusha kapidite ariko natwe kubera ko twakinye mashe ikomeye twari twarushoboye ariko mu gukoma natwe kubera tekinike yacu nanjye numva mfise akanyamuneza kadasanzwe nogaragariza abariko barakurikirana yuko bokwiyumva twabonye erere twagize mu ntango rero tugiye kubikosora tuzogwiza amakanyama menshi kugira tugwize ambulance natwe tekinike turayifise tukorera hanyuma mu makuru ho turizera neza yuko tuzotera iteka kubera natwe Eka ndetse mbere n'inyuma y'ugo rukino twaje kuganira na Kizigenza w'umugwi wa SOS. Nabonye akanyamuneza k'abakinyi k'abafana k'abarorerezi na staff yacu nuvuga amajambo turanezerewe cyane kuko n'ibikombe tumaze imyaka turondera dufite amafinale menshi tuzokina amafinale menshi muri championnat national mugabo bikatunanira kuko n'umunsi yuko ni kama cya mbere cya national twaye minano somire champion ngasiko n'umunezi gasanzwe muri club ya SOS. Icyo kintu ubona mwarushije umugwi wa Golden Team ndaraba mu Golden Team naso umugwi mwiza bavuga ko n'abavye match yeje iyi championnat national twari dukwiye dufise ishaka rirenze par rapport y'indi match twakinye benshi n'abatwiteze barazi ko SOS ari uzava ko muri bamwe demi finale mugabo twaje turabandi bantu donc mu majambo twateguye cyane gusa mwege nakaye kamu motera nk'abarongo igihugu canke federation na cyane cyane dukunze kubona ko imigwi rimwe na rimwe yaha mu Burundi wacu ishobora gusiba bivanye n'uburyo. Murakoze nibaza yuko cyokazo mu majije nciza nk'uko mubivuze nivyo mugumaye wambye mu gihugu ubu tuserukira igihugu kura n'indi migwi yatsinze wabo icyo kibazo muvuze nakunda kuba muri basket muri handball muri football football cyane ariko novuga yuko federation yacu mu sota yizeye cyane nishasha yatwemere ko ibicoka byose nyuma bitazosubirangera zo kwitege no hino nosaba yuko bogira ishoka byose leta bicishije muri ministere ya Jeunesse Sport kagira ikifashije kuko gatanga ingufu bakinyi basohotse hanze kuko baravuga mu kirundi ngo akayifata gutse kamenye ubwetse tuko ubundi bumenyi muri nka Kizigenza w'umugwi wa SOS nakaye kamotera abakunzi b'umugwi wa SOS handball akamunotera abakunzi b'umugwi wa SOS handball club no nkunda kuvuga kenshi nuko ko bandanye dushigikira umugwi mwiza muko mwavyoneye mwiza ufise abakinyi batari bakinyi beza kandi bashoboye kandi ndabamenyesha yuko dufise une pépinière abantu bakiri bato batashoboye gushika ngaha mugabo nabanyene mu myaka umwe canke imyaka ibiri
bazobakora ibitego turakora ngaha ni kuko n'umugwi wateguriye byinshi byiza biri imbere. Ubusanzwe arongoye ishyirahamwe rya handball mu Burundi Dauphin ko bamye atubwira bimwe mu bintu bikuru bikuru byaranze iryo higanwa. Shampiyona nationale kuko byaba bigenda mwaka turaturanya urwego rw'igihugu kugira ngo dushobore kuronka ekipe ishobora kuzoduserukira muri urwego rwa Afurika. Aho tugeza gushobora ubundi tugashima intambwe tugezeho, tugashima intambwe tugezeko naho atatugeze tuguze turabona yuko tuba tugeze urwego hejuru. N'ikimenyamenya urabona ko iyi finale ku bantu bakurikirana handball ama ekipe yashoboye kugera kuri finale so twari twiteze ubwabo arabonye yuko umupira bawukina bagashobora no gutsinda ama ekipe yitwa ko ama ekipe favor. Aho rero nashobora kuvuga yuko nshimira kandi nk'abantu bariko baritanga cyane mu ntara abonye yuko nta ekipe mu Rutovu yatweretse urukino rwiza cyane rw'abakenyezi bashoboye kwifata neza bakaba barashoboye gushika muri finale naho batsinzwe sivyo batsinzwe ahubwo barushijwe. Ikiboneka nuko n'ababarushije babarusha kugure inkino nyinshi bafise canke ico no kwita experience. Ari naco gituma twebwe muri federation tugiye gufata tukaja mu ntara tugashobora kubafasha kugira bitunganye gushasha kugira ngo no mu ntara hagati dushobore kuronka ama ekipe dushobora kuza kuganwa n'ama ekipe ngaho. Mu myaka iheze nk'ibiri iheze habaye ikibazo cy'imigwi usanga bigorana kwisohoka, twizera ko umwaka zibaye zawe zizoshobora gusohoka neza mu nkino mpuzamakungu. Ego twebwe nk'ababikurikiranye mwarabonye yuko shampiyona lokale ngaho Bujumbura twayinyarukije tugashobora no kunyarutsa iyi shampiyona nationale kwari kugira ngo dushobore gufasha ekipe izoba shampiyona ko yoshobora kwitegura natwe tuyifashe mu maprocedure ashoboka kugira ngo igihugu naco kizodufashe dushobore guseruka amakuru. Ntagire uzosubira kuvuga ngo mwaje muteba canke iki twe dushaka kugera ku mwanya w'abandi atagucererwa. Ibyo birori bikaba byarangiye mu gutanga ibikombe ku migwi yashoboye kuvyitwaramo neza, bongera baronswa kuri iyo migwi nyene akaba hashaka ibihumbi 300.